wavuye ingozi urazina biroroshe umva vyoroshe gukora umuziki canke wohitamo kuza ukaguma ngaha i Bujumbura akaguma ukora umuziki uba ngaha bikunze yuko noshika ngaha i Bujumbura kubera azi ayi Bujumbura ni habo ubishaka habo ubishoboye bikunze rero yuko no shikino bimari fresh ko abona ibitoro biba bizimvye hari ingozi nta vyuma bihari biba bikwiriye byo gukora umuziki urumva ibintu byose by'umuziki twavuga yuko biri nganye ni Bujumbura Tarende bakiri nawe ntibigeze uvuga ati je nanje ndagomba gushika hajya bashize bajya baraduciriye inzira ikomeye kandi cyane ingozi kubera benshi baravuze ati bya bintu birimwo hari ico bivamo nupati tumila kyudo tatubu ya mbere ni wowe sinza guteza babajama bamwe bagigira namaka uri mwiza sinapfusha sinanarota ndakubura I don't wanna lose you I don't wanna lose you I don't wanna lose you yeah. Hello everybody, what's popping out there? A good body name extremely Mombo's coming the fun but uri mushash genda kuri YouTube channel yacu gire subscribe like share na comment hama ucugenda kuri Instagram gire follow Facebook page turahari ni BITV TikTok ni BITV no kuri X ni BITV so umutumire ni mushasha muri studio za BITV reka ndamuramutse n'abaramutse hama atwidondora kubera ni mushasha niho agitangura rikarinzamura mugabo rero ndabibutse ko ndababwire ko afise indirimbo yiwe nshasha yitwa sinshasha ariko byose aza kutubwira igituma aje kuidushikiriza haizi kiringo kinganoko si fresh indirimbo yitwa Keza reka turaza kuyaga byinshi kuri iyo ndirimbo reka ndamuramutse meze neza sana neze neza Badman Karu ni fresh sana aramutse abakunzi ba BITV abakunzi ba BITV ndabaramutsa cyane abariko baradukurikirana hamareje nitwa Badman Karu amazina yanje y'abavyeyi akaba ari Manirumva Carmel nkakabamba ingozi mu muryango w'abana 8 akaba ndi umwana wa gatandatu hama rero nkabanje kuba president muziki wanje Keza muziki nakoze bingoye akaba ari collabo turi kumwe na grand frère agigomwa ujye mwari kumwe ni grand frère wa ni grand frère ko mutazaranye no twashoboye kuzanana yaciye yasigara muhira hari ibyo yasigayemo nanjye ndavuga inze ndabikurikirana indirimbo Keza nararavye imaze ukwezi kose kuri YouTube why uhisemo kuyizana haize ukwezi kose indirimbo Keza ni indirimbo byatugoye kugikora bivanye kuri clip yaradutwaye ibintu byinshi biratugora sana hageze rero yuko indirimbo tuyisohora uburyo bwa promotion buratugora sana ure haheze ukwezi niho twarose n'uburyo twari dushoboye kuronka ndavuga ati nze nyenda bihereremo ndabikora ariko ntiwatubwiye aho uvuka sinzi nyamba nibagiye gusumenya nababwiye je mvuka ingozi uvuka ingozi ubu turi kumenga ni Bujumbura bega biroroshe gukora umuziki uri ingozi kubera umuziki w'u Burundi wana capital economique ni ngahe Bujumbura ucu usanga uri kurakora umuziki uri hari ingozi ugasanga uravuye hari ingozi nk'ubu wavuye ingozi urazina biroroshe umva vyoroshe gukora umuziki canke wohitamo kuza ukaguma ngaha i Bujumbura akaguma ukora umuziki uba ngaha bikunze yuko noshika ngaha i Bujumbura kubera azi ayi Bujumbura ni habo ubishaka habo ubishoboye bikunze rero yuko no shikino bimari fresh ko abona ibitoro biba bizimvye hari ingozi nta vyuma bihari biba bikwiriye byo gukora umuziki urumva ibintu byose by'umuziki twavuga yuko biri nganye ni Bujumbura hari ingozi hari abaririmbyi benshi tuzi bavuye ingozi bakoze umuziki ngahe Bujumbura turawukunda kandi n'ubu turacabakunda mbega nabo bahora biinspire ko
baba bavuga ati je nanje ndagomba kugira nkajya nakagetse abaririmbyi b'Ingozi hari abaririmbyi b'Ingozi bavuye Ingozi baza gukora umuziki urabazi nawe harimo beshinze ba Masterland harimo ba Masterland ba Kirikou nari ntibigeze uvuga ati je nanje ndagomba gushika hajya bashize bajya baraduciriye inzira ikomeye kandi cyane Ingozi kubera benshi baravuze ati bya bintu birimwo hari ico bivamo bivanye n'abajya baduserukiye bakabikora kudusumba waririmbaye na grand frère wa mbega yitwa gute ujya wundi bamwitwa Miro Muzika nawe wakwita Batman Karu Batman Miro Muzika ni mu grand frère wawe niko watubwiye byari bimeze guteske biroroshe gukorana kenshi usanga abantu bavukana usanga badakunda gukorana utuntu tw'uduproje usanga umuntu yagiye kurondera undi muntu w'umugenzi gasanga barahuza cyane kurusha uwo bavukana wowe byagenze gute sibyo rya mbere twaba dukoranye ikintu cya projet ndibuka hariyo n'undi muziki twigeze gukorana gusa ntibyakunda yuko usohoka kubera hari ukuntu iyo muri ko murakorana muri abantu bavukana haba mumwe usanga ikintu ariko aragita ku rundi ubundi ariko aragita ku rundi gusa ndibuka umunsi umwe twari dupoje umuburaza arambwira ati tije numvise beat uri kurandika tijya beat yanjyoheye gose nabyo yumvise neza narinjyamye gusa numvise hari beat uri kurandika yanjyoheye umunsi umwe rero acasanga nyina ngwako ndiko ndayirepeta cambarira ati yo ndirimbo ni nziza tishaka shiremo verse ndamubwira ati uri grand frère ukaba binsabye nk'incuro zicika nka zine ambwira ati dukore ndavuga ati ntari bihabe dukore gusa muri clip isaba nawe nguvu zozishiremo kugira ibintu bize bigende neza yabiryoshe cyane kumva abantu bavukana bakorana nk'uko bagakora n'indirimbo iryoshe nk'ijya ariko ndagomba azo tugiriye gato kuri Keza let's go nobody do me like you do tatubu ya mbere ni wowe sinza guteza babajama bamwe bagigira namaka uri mwiza sinapfusha sinanarota ndakubura I don't wanna lose you yeah you make me go far away yeah utuma ngenda ngaruka yeah nzaguhonga amadora kukusana inyana pretty girl just wanna tell lie now nzaguhonga amadora kukusana inyana pretty girl just wanna tell lie now oya duri keza uri keza yo yeah oya duri keza uri keza yo yeah oya duri keza you are so fine my oya duri keza uri keza yo asante man sana bari mazi ndirimbo mwayumvise indirimbo iraryoshe mugende kuri YouTube channel yiwe mu mushigikire twe Batman Karu indirimbo yitwa Keza mugende mushigikire mu muduze nawe abo mu star mubone n'amahigo yo kuza kubini Bujumbura ko urumva ko bimugora manumva ndagomba kumenya ijya video byabaye byose ku nguvu zanyu naho ndi muntu yabashigikiye mwese mwaravyikoreye uko nyene mu mahera yanyu video yarabaye mu nguvu zacu gusa hari Ingozi uri kurakora clip hari ibintu byinshi bitagutwara amahera n'ibindi byagutwara nk'ibi bitagutwara amahera nk'ibi bigutwara amahera cyane dufate nko ku style abajama baho baba stylist babikora usanga benshi nabo bavuga ati nkeneye kuduza izina ryanje ni bavuga yuko nakoze mw'ijya ndirimbo azoba ari bien ugasanga nta mahera ariko aragusaba gusa hariyo n'ibindi bikoresho byinshi urinda gusanga turinda gutora nibyo rero bica bitugora gose cyane amakamera kugira uronke ya passe ni imakine ndumva biragoye ni iki wosaba nk'abantu bari ko baradukurikira ku muziki wawe ikintu basaba ku muziki wawe kora ngaha donc usanga
izi mbuga zirabwa n'abantu benshi, zirabwa n'abantu utamenya. Hari igihe wumva umuntu yakunze ingene uririmba cavuga ati jewe mu ngoma ndamufasha tu nuko bodushigikira bakadukurikirana. Je nico navuga ivyo nivyo nk'ubu uhuye n'umuntu yakunze ingene uririmba wo musabiki nukunshigikira tu kugushigikira mu buryo buwe. Ndavuga umuntu yo gufasha gute mu buryo buwe? Je umuntu twohura nkavuga ngo afashe novuga mfashe nk'ikintu ca mbere gushika aho Bujumbura. Nkakorera umuziki ngaho Bujumbura kuko urabona umuziki wose twavuga mu Burundi niho uri. No hari amamedia menshi, amaradiyo menshi, ibikoresho no musaba kweri ko Uwonshikana ngaha. Apa ivyo navyo nk'ibintu maze kubona bikugora cyane. Ibintu maze kubona bingora mu muziki. Je novuga ati ikintu ca mbere maze kubona coba kingora. Novuga kuko barugushika no kweri Bujumbura. Ico conyine basi urumva ko akigukoreye vraiment uvuga ati iyi ni izi n'inguvu zidasanzwe. Yego cyane. Okay. Baravyumva muriko muramwumva arakeneye gushika ngaho Bujumbura akora umuziki ngaho Bujumbura bimworohere atera imbere. Arazi kuririmba indirimbo yitwa Keza. Yitwa Keza wari watubwiye gituma indirimbo wahisemo kugira media tour yahize ukwezi kose uburyo bwaragoranye. Ivyo byose bariko baravyumva ariko ndagomba kumenya Badman Karu muri kano kanya afise indirimbo zingahe? Mu kano kanya novuga ko afise indirimbo zibiri kuko nizo ziri kuri YouTube channel yanje. Ubundi gusa hariyo n'izindi nakoze gusa nizabashije kugera ku rubuga. Kubera iki zitagenda kuri YouTube? Wasanga bigorana, ugasanga clip ziragorana gukora. Gusa nkawukora umuziki ari kuvuga ati je muri studio ni pime numvirize voice yanje. Gusa harageze igihe ndavuga ati habereye ngire ko na clip ndayiha abantu twumva ukuntu bayifata. Umva indirimbo zo zibiri zose ziri kuri YouTube n'amaclip. Zifise n'amaclip. None ko uriko tushobora gusohora wogerega na clip byansura ashobora gukubita kakawoje. Cyasi nibaza yuko boyiraba ntiboyira baco kimwe nuko bogira yo bifise video mugabo naho ni uratanta amachance ko ari indirimbo nyinshi zamenyekanye zitafise amahoto bamwe zitafise ama video gasanga nyine wagize aka video nyine gasanzwe kabaye na telefone ya visuals akibatse ukagerageza nyine mu buryo bwose kavuga ati ariko vraiment agenda gusabira umuntu wese reka yamumviriza. Hari abantu ngaha benshi babasupporta usanga nyine yishura kumusupportinga urumva gasanga bashobora kumushiramo imitaye vraiment mumufasha arazi kuririmba mugabo urumva ikintu ca mbere kigoye kuri we gukora umuziki ari country sound kweri biramuvuna deja birumvikana amakamera ibikoresho bigiye bitandukanye ama studio afise quality ivyo byose n'ibintu kenshi usanga biri ngaho Bujumbura niho biri gasanga hari nyine biragoye. Rero umushigikire indirimbo yiwe ni Keza aracari ku mugenda muyirabe vraiment je ngoma ndabatumira muje kwira nta kintu kimwe cotuma mutayikunda. Badman Karu watanguye kwiransa mu bintu vy'umuziki ryari? Novuga yuko hari muri 2015. 2020. Uko winjiye mu muziki wasanze mu muziki bimeze gute? Bisaba kweri gufata risk. Bisaba gufata risk ndende kwera ugenda urahura n'ibintu byinshi, urahura n'abaguca intege, urahura n'abakwenspira, atugenda urahura n'ibintu byinshi. Urabona umuntu agufasha urashitse Bujumbura utangiye kuba ukora wa muziki wari wipfuza. Wibaza ko ari zihe nguvu bizokongereza baza ko uzohindura iki mu muziki w'u Burundi bivaye na vision yawe? Nk'umuziki w'u Burundi bivaye na vision yanje je umuziki ukunda ndawukora ndawukunze. Kandi baza namaze kugera Bujumbura ndibaza bizogenda neza kubera ndafise ico niyumvamo. Hari abantu benshi bashitse Bujumbura mugabo biranka
ukumva umuntu nivyanka bwose mama nzoduga gasanga nyene kurya yari yiteze yavuye hari yavuga ati je ndagiye Bujumbura gukora mbwa amaze gushika Bujumbura akabona yabana biranse kweri biranse gose nawe nivyagushikira mu bizoca bigenda gute wo abenshi baraza nyine avuga ati je ndaje gupambara mugabo ashinga uvuzi kagenda kweri bivaye n'ibintu na situation ziri ngaha bije gasanga nyine ni struggle nyinshi nawe wumva bizogenda gute nko biciye vya no nk'ubu namaze kugera nyine ngaha Buja namaze kubibona kweri ndabona yuko situation yo ngaha nahone bisaba gukora atari kwicara gusa namaze je kugera ngaha ico nizeza n'abantu bako baradukurikirana nokora cyane uko bishoboka kandi dize ibintu byo bizogenda neza akajambo kanyuma mu gusezera kugira turangize ubwira abakunzi umuziki wawe canke abakunzi umuziki ndundi muri rusangi gaturangiza ikintu numva no babwira nuko boja kunkurikirana bagakurikirana ibikorwa byanje kubera nibo bantu ba mbere kubera abantu nibo nyene bintu abantu nibo ba mbere niyo mpamvu ndababwira bankurikirane bakurikirana ibikorwa byanje nanje ndazi bizogenda neza kuri YouTube twamaze kumenya ko witwa Badman Karo ku izindi mbuga naho ni gute kujyandi ma platform yose ni Badman Karo wose bakunzi ba BITV bakunzi b'umuziki ndundi nari kumena Badman Karo mwumvise ivyo indirimbo yiwe iri kuri YouTube mugende mumushigikire bisi byabasaba aripfuza nyene gushika Bujumbura akaza gukora umuziki ngaha conyene gushika ngaha Bujumbura vyo muhinga uvuze gukora ibirenze vraiment gushika ngaha Bujumbura yokora umuziki mwiza nk'uwo ariko aratwemerera nyamara gushika ngaha Bujumbura so ndabutse ko dufite services zitandukanye photography videography n'ibindi vyinshi murahawe ikaze cyane cyane abantu bafite amamanza tubakorera ibintu bise quality nziza next rainbow nkuko bisanzwe umutumira ari Badman Karo mubandi mu mushigikira ndabisubiyeme kandi indirimbo yiwe yitwa Keza Badman Karo feat Miro Music turabakunda cyane ciao